nta muntu yavuga ikintu atabifitiye ubuhamya nimba babivuze nuko babifitiye ubuhamya uko mukundana ikibazo gihari ni iki Princia yavuye muri INYISHU media gushikiza isaha nakiri muri INYISHU media nakire vuba mwitegure yuko nje kumuramplace nibyo nyene shaka abigukoreye wo mukunda ndakubaza ikibazo kimwe yego muri timu yanyu nta muntu aheruka kwirukana baraheruka kumwirukana inde muvuge yitwa Princia niwe baheruka kwirukana bon ego en fait Jane namutiye yuko amwirukana Princia kuko atamwirukanye Jesse ne kumwemerera ko yaramwirukanye mugabo rero bon ifoko hacasigaye ibindi dutegeza kuvugana kugira ngo ubu Princia bamwirukanye kubera wewe wamubariye Bahebiyake agenda mwirukane kugira ngo muje mu rukundo nene ikihe kintu wikeka kuri Princia tewe tout d'abord barasohokana nimba ubu yamwirukanye sinzi ko yamwirukanye kugira ngo amprofite jewe cyangwa ariko niwe wabimusabye kugira mwirukane yes ko Jesse kujya mu rukundo n'umuntu nzi ko ari kumwe n'uwundi namusigiye ko amwirukana kugira ngo menye réellement yuko batari kumwe ego Princia icambere cyo no kubwira Princia ntiyari ari mu rukundo na Bahebiyake none wewe ntumva ko wagize nabi kwirukanisha umukozi hajya niho yakura akarato ko kwambara niho yakura agashati ko kwambara ariko wewe kubegira ngo wemerere ubundi kugira bamwiruka mva mani biragoye byo ni kurambaza kuko nimba yaramwirukanye kwanza sinzi ko Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza cyane njewe ntare Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera ni Benisha niwe ariko aradukamera yakize yavuye muri bwa buruhuko so nkuko mumbona ngaha anye rero ndi kumwe n'umwigeme ngaha anye umwigeme ndazi benshi nibo bakunze kumumenyera muri INYISHU media ni mbere aje kwibereza kamera za INYISHU media nawe si wundi murabona n'umwigeme ashajije aberewe ameze bien sana dada ameze neza ameze fresh ameze fresh n'inyenye yawe imeze atanga kutsanwe tudashima je meze fresh meze okay so ku kazina kawe bakwita gute bon je bayita niyo Chanceline yo nkuru chance ati rero ufise imishatsi y'abashini nasudo yibonera je nivyo mbona ariko je ndakunze kwanka abakobwa ubu hari gihe usanga babanditseko aho iki ndagikuyeko niwe Jesse bon si na banditseko imishatsi y'abashini n'umushinwa kazi umushinwa kazi ariko nuzikuramukanya no mu gishini bon ndabizi mugabo uko ndi mu Burundi shaka menyere cyane ikirundi so shasha jemeruka kukubona uri kumwe na X-ray band ariko aragutongoza agusaba urukundo ivyawe nawe ubu byo bigereye bon ivya X-ray na jewe tibaze mubaza ho yakwari nese boss wawe kuba ari umubosi wanje je ndi umunyarusaka have ndabiko bare je ndi umunyarusaka ujya ari bosi wanje ngiye kumubaza nawe yoncanga urumva ubu rero kari we byega have ndabikwibarize wewe nyene je nibaza yuko bijya bon ego yabisabye mugabo urazi ko mwobera ivyo mani Jesse kuberana n'umuntu tibaza amakuplo yose nta muntu ukunda n'undi mutaberanye maberanye bya X-ray na je rero bon sinovuga yuko byatanguye cyangwa urazi ko urukundo d'abord n'abantu babiri bumvikana imitima bihuza yes jewe X-ray hari namusavye ko akora mugabo bon tubarire nyine aho hantu nyene ivyo bintu wamusavye ariko imbere yuko bimusaba ho abigukoreye wo mukunda ndakubaza ikibazo kimwe yego muri timu yanyu nta muntu aheruka kwirukana baraheruka kumwirukana inde muvuge yitwa Princia niwe baheruka kwirukana bon ego en fait Jane namutiye yuko amwirukana Princia kuko atamwirukanye Jesse ne kumwemerera ko yaramwirukanye mugabo rero bon ifoko hacasigaye ibindi dutegeza kuvugana kugira ngo ubu Princia bamwirukanye kubera wewe wamubariye Bahebiyake agenda mwirukane kugira ngo muje mu rukundo nene ikihe kintu wikeka kuri Princia tewe tout d'abord barasohokana nimba ubu yamwirukanye sinzi ko yamwirukanye kugira ngo amprofite jewe cyangwa
ariko niwe wabimusabye kugira mwirukane. Yes, ko Jesse kujya mu rukundo n'umuntu nzi ko ari kumwe n'uwundi. Namusigiye ko amwiruka kugira ngo menye réellement yuko batari kumwe. Yeah. Ego Princia, icambere cyo no kubwira Princia ntiyari ari mu rukundo na Bahebiyake. None wewe ntumva ko wagize nabi kwirukanisha umukozi? Hajya niho yakura akarato ko kwambara, niho yakura agashati ko kwambara. Ariko wewe kubegira ngo wemerere ubundi kugira bamwiruka. Umva mani biragoye ibyo ndi kurambaza kuko nimba yaramwirukanye. Kwanza sinzi ko kuba yaramwirukanye byamuvuye ko nabimusabye kugira ngo ndabe ko ari byo ko ankunda ko yambaye ko nkabanzi yuko asohokana na Prince ko yaramwirukanye rero kwanza icyo nicotuma je ndamwemerera ko dukundana ko zika abahungu bagiye usanga yagiye mu matwi bazigenda bise umudemu ndashaka dukunda draga yambaye yuko ntiza kunda kwirukana hanyuma acanyemerera je sindabasira yuko yamwirukanye cyangwa atamwirukanye umva ndicabitohoza. Ariko we wambariye ati nta muntu baheruka kwirukana muri inyishu media. Nakubajije ndikundagira amatohoza kugira ngo ndabimenye niwamenye chat ndakubaza je sinakimenye nanje nico gituma nanje ndakubariye tego barayuka kwirukanwa none igirukanwa rya Princia wewe wararigizemo uruhara. Sinakubajije mvuga ko ari kuko ari ikintu ndine namusavye benshi bashaka kuvuga ati nabigizemo uruhara mugabo nimba yaramwirukanye nibisigura ko ari je namwirukanishije wamwiruka kubera niwe babimubwiye mwirukanye nabi mubari mvuga ko kugenda mupime ego mugabo nimba nawe yahisemo kumwirukana bisigura ko yafise izo plan zo kumwirukana. Ariko wowe urafise icyaha. Oya nta cyafise kuko iyo deja ugeni manager wa INYISHU media sivyo iyo za kumenya yuko iyo za kubona yuko ibi namusabye adashobora kubiko kandi ntushobora kubiko umukozi uzi agukorera neza mu kazi kiwawe abantu bantahure neza umuntu agukora ntushobora kumwirukana ko ari undi muntu uzi akamaro gufitiye bisigura yuko takamaro yaramufitiye hariya muri team yanyu. Bakunzi ba INYISHU media ndumvise byose n'ukuri biragiye ku mugaragaro chance arabivuze kugira Princia yirukanwe kumbe abenshi bariko baravuga ngo kumbure ngo yarari mu rukundo na jewe ngo ntarengo je twari turi mu rukundo ariko umviriza ndakubarire ibindi nshinda bimenya ibyo byo kuvuga ko mwari mu rukundo umva ko nawo mwari mu rukundo twari mu rukundo nibijyanye usanga umuntu mukorana mu kazi urumva ugasanga umuntu mukorana mu kazi nk'ubuje yaba dukorana muri rya televiziyo yiwanyu urumva ijya televiziyo yiwanyu twa ni ECT urumva yaba dukorana muri rya televiziyo yiwanyu none je ndumukorege wiwawe cyuko turagenda kwitere sinogenda ndakuyagisha. No kuyagisha umuntu ni ibintu biri simple ni biri normal abantu barabizi kandi abantu bakorana ajya ma relation arabaho mugabo ntabwo ari relation amoureuse nk'abandi nkundi donc bakunda kubyitiranya hayo la différence y'umuntu muri kumwe mu rukundo n'umutari kumwe mu rukundo nimba barabivuze ko wowe na Prince muri mu rukundo bisigura ko hariho amasinye yavyerekana yuko muri mu rukundo. Nta sinye nimwe yigeze ihaba ariko ikintu gihari none ko nta muntu yavuga ikintu atabifitiye ubuhamya nimba barabivuze nuko babifitiye ubuhamya uko mukundana. Ikibazo gihari ni iki Princia yavuye muri INYISHU media gushikiza isaha nakiri muri INYISHU media nakire vuba mwitegure yuko nje kumuramplace nibyo nyene shaka ego muvyiteguri ujya Princia ugomba ube mama INYISHU shaka ngomba ube mama INYISHU wazi ko Sauda ni mama waka na rero nshaka kuba mama INYISHU media Imana irarema abakobwa no kuri kw'Imana ubwo rero kugira ngo ivyo bibe Princia bamwirukane. Oya Jesse sivyo nshatse kuvuga deja Prince yabayamwirukanye sivyo kugira ngo jewe cyo kwinjira mu rukundo na X-Ray na manager wayo bamwita Bahebiyake Bahebiyake hariho nibindi ategereje gukora si kumwirukana Prince yaguze hariho nibindi na ntare bamwirukana bijya ntari bamwirukana nawe ari wowe n'umuvuzi ati bakwirukana umunyene nawe kwirukana aho yarinze yirukana Princia aho nyene chance afise inguvu zingana gute ku buryo ategeka umubosi w'iwacu kugira yirukana urukundo rurakomeye man ntavyo aruzi
nta biyica kubera ukuntu bakiha isumu bakigira uko n'importe comment kugira ngo barabe ko rero Bahebiyake wewe waravye neza mu mutima wiwe uraraba mu mutima wiwe urabona ati jewe ndafise ikibanza kinini muri mu mutima wa Bahebiyake have ndamukoresha uko nshaka jewe ikintu kimwe no kubarira Bahebiyake jewe ntitwari tuzinanye sivyo jewe nakunda gukora ikiganiro na Akes hamwe na Sauda numva Akes abivuze ngwari umuntu akurondira aramutelefona turavuga bon acarate araramajora amaze kuza bon ndamubona c'est tout la première fois ndamubonye sinebwiga ndamubona sivyo numva gusa manager wa INYISHU me nitwaye bwabonane face to face mugabo maze kumubona rero urazi umuntu uzabe kenshi umuntu umwete kumukunda cyane na akagukoresha ibintu kugeza naho nyene arakoresha ibintu rero none ankunda umva ni wankunda deja arankunda nigiza gukora ico shaka nubwo nomba ati ubu nyene akurukana kubw'urukundo nimba nkunda réel nkunda bya vrai ashaka kwirukana ego arashobora kunyirukana turavyumvise byose urahejeje kuduha amakuru yose bakunze banyinshi media murumvise chance mana sinzi imana yamuhaye umutima umeze gute gushikiza isaha Princia ndiye fise umutima ukomeye wamabuye urusha amabuye oye je ndumva reje ndagusaba ikintu haguruka gato zo guhaguruka numva ngo maguruka ndazi byo mwiharaje abajournaliste ndaje ndiwe muganda ndazi byo mwiharaje ko je sinkunda kubigira mugiye gukoresha ikiganiro umusto ukumva ngo ibikini bikemaze muri shimizi cyumwe nka hagukuwe murabingide je navyingide oya nazo urashaka kwirukanisha umukozi wabiriza umukozi mugenzi wawe ukamwirukanisha ku kazi si vyiza si vyiza umviriza nimba baramwirukanye ndamuberaje sivyo n'urukundo mani we nakunda muzi gusa si vyiza ubicaye umuntu ukayo mu rukundo nimba ufise wo mukundana si vyiza uyo haje niyo yakura gafu niyo ibintu byose ni vyiza umusto wakundana n'uyu umva wowe nagukunda we numukunda yakunze iyo nyenye yawe sinabyo nzigenda basi mubati sivyo bakunze banyinshi media byose murabyumvise uwatumye ujya mu dada bamwirukana n'uyu ngaha uri nkozi iki tandiyanye n'abakunzi ba INYISHU media bakunda gute wirukanisha umukozi wabo baza murandira mubaze bo jewe umva sinibaze uko bayamwiruke ko ico gusa mugabo usanga ayani mabifu yafitanye mu kadibi kubera uri umushino urazi mvunda kubaza kubera uri umushinwa daye je si umushino kazi n'umurundi kazi weshe umukobwa bobo twigire shabe